nimwumvirize ijwi ryanje, nzaba Imana yanyu, namwe muzoba igihugu canje. Bavukanyi, inshuti, bagenzi, namwe bakunzi ba Radio Mariya Burundi, muryango w'abibarutse n'Imana mwese nimusangwa amahoro ya Kristo. Nimunkundire ndabahe ikaze ngo dusangire kano kanya karashe kukumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa vyategekanirijwe uyu wa gatanu w'indwi igira 22 mu minsi y'ikiringo gisanzwe c'umwaka wa liturujia ya Eklezia Muryango. Mu gisoma ca mbere Pawulo Mweranda aradonda amatazirano ya Kristu, gashusho k'Imana itaboneka. Mu kwitsa izaburi iza kuduhimiriza kugana umukama mu mvyino z'akanyamuneza. Mu nkuru ziza naho tuza kumva vyerekeye umugirwa wo kwisonzesha kw'abigishwa ba Yezu, ingene vyakirwa n'abafarizayo n'abanditsi bo muri bo. Ngaho dusanga ivyo bisomwa vyeranda. Ica mbere tukisanga mw'ikete Pawulo yandikiye Abanyakolosi, kigabane ca mbere akarongo ka 15 kugera ku ka 20. Izaburi yo kwitsa iryo jambo ry'Imana n'izaburi ya 99. Inkuru nziza nayo niyo dusanga mu nkuru nziza nko yashikirijwe na Luka Mweranda, kigabane ca 5 akarongo ka 33 kugera ku ka 39. Kaze twumvirize ry'umukama ayagira biwe. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abakolosi. Kristo niwe gashusho k'Imana itaboneka, niwe yaboneye izuba izina kiremwa cose, kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivy'ijuru n'ivyo kw'isi, ibiboneka n'ibitaboneka, baba abashingwa ntebe canke amasinzo canke imbasha canke intwaza z'ijuru. Vyose niwe yabiremye, niwe maherezo yavyo, yamye ariho vyose bitarahaba, kandi vyose bibeshwaho muri we. Niwe mutwe w'umubiri ari wo Eklezia, niwe vyose vyamukako, niwe mfura y'abapfuye, kuko yagenewe kuba uwa mbere muri vyose. Ugasangwa Imana yashimye ko vyose bisasagara muri Kristu, kandi yashatse ko aba sahwanya wa vyose, navyo birore kuri we, ivyo kw'isi n'ivyo mw'ijuru. Ayo mahoro yayazanye aho yasesa amaraso yiwe ku musaraba. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimuze kumukama mumusanganiza akabyino kugweze. Nimuze kumukama mumusanganiza akabyino kugweze. Wasi iyo uvukagera himbaza umukama, korera umukama mugahimbare, umusanganiza akabyino kugweze. Nimuze kumukama mumusanganiza akabyino kugweze. Menye ko umukama ari we Mana, niwe yaturemye turabiwe, turi intara yiwe n'intama z'uruhongore rwiwe. Nimuze kumukama mumusanganiza akabyino kugweze. Gende ku kirimbi we mukuru ubwatsi, mwijire mu ngoro iwe muvyina, mumushimire mushemeze izina ryiwe. Nimuze kumukama mumusanganiza akabyino kugweze. Eka bane umukama ni mwiza, urukundo rwiwe rwamari rwa rundi, arakwiye kwemegwa mu myaka n'imyaka. Nimuze kumukama mumusanganiza akabyino kugweze.
nivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Luka mweranda. Muri rya minsi abafarisayo n'abanditsi bo muri bo babwiye Yezu bati, abigishwa ba Yohani bama bisonzesha kandi bagasenga co kimwe n'aba bafarisayo, ariko abawe baririra bakinywera. Yezu arabishura ati, mbega mwebwe mwoshobora gutuma abaherekeje umukwe bisonzesha umukwe akiri kumwe nabo? Ariko hazoza iminsi aho umukwe avanwa muri bo, muri iyo minsi rero bazoheza bisonzeshe. Yongera abacirira umugani ati, ntawe utabura ikiremo ku mpuzu nshasha ngo agitere ku mushambara, nkako yoba atabuye impuzu nshasha na nyakiremo nyene ntigiterane na nyamushambara. Kandi ntawe ushira umuvinyu ugisha mu bindi shaje, ahandi ho nyamuvinyu ugisha wohava usavya iyo mibindi, nyamuvinyu ugaseseka niyo mibindi ikaba igiye uko. Umuvinyu ugisha bawushira nyabona mu mibindi mishasha, kandi ntawanyoye umuvinyu umaze igihe yokwifuza kunywa wogisha, nkako bavuga ko umaze igihe ari wo uryoha. Nitwakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi bakundwa b'umukama, muri iyi minsi twaratanguye kuzirikana ikete Paulo yandikiye abanyakolosi, aho amaze kubakengurukira ko bakiranye igishika inkuru nziza akanasabira ekleziya. Paulo aradonda amatazirano ya Kristo kugira ngo aborohereze kumenya uwo bemera batajuragirika, na rirya nyigisho zihuvya zo zitabura kandi n'ubu zirahari. Mu gutazira Kristo uwaboneye izuba zina kiremwa cose, uwaboneye izuba abapfuye kugira ngo abo wa mbere muri vyose, Paulo ashaka ko batozimizwa n'izo nyigisho z'abangushi bironderera inyungu mu buryo bunyuranye, ahubwo bakomere mu kwemera, bashobore kugumana na Kristo we mukwe, ntihagire uwutatora. Uwo Kristo mukwe niwe twumvise mu nkuru nziza ahazana n'abafarisayo n'abanditsi babo baboshwe n'imihezo n'imigenzo ya Kiyahudi, ariko batari mu muco w'ukuri. Ivyo rero vyari bimaze kuba akamenyero, ku buryo kubibakurako ngo bugurukire ukuri rwari urugamba rutoroshe na gato. Kukaba nkako burya umuntu arashobora kwibera no gutsimbatara mu kamenyero k'imigirwa n'imihezo, mbere ukamengo n'ukuri guhererekanywa, ariko ataco bimwungura na gatoyi, kuko ari isubiramwo canke igaruka ry'ibintu bimwe gusa. Aka nakagohe rero uvuniwe wowe mugenzi, co kimwe na jewe. Hari akamenyero kumbure dushobora kuba twaricayemwo, twararambarayemwo, maze kugira ngo tube bashasha bikaba ibindi. Mbere n'ugukozeko wo kubwiye ijambo ryogufasha kuva ibuzimu ukaja ibuntu, ngo utahure uheze ufata ingingo ku buzima bwawe, ukamengo nk'uko banumvise babivuga nkiri muto, ukamengo inkwa gusogomba rukere mu mwobo. Nibi rero twumvise aho hadutse umuhazano hagati ya Yezu n'abafarisayo, bamwe biyita ko ari abanyedini b'imbere, abo babita ngo n'ab'indani. Umuhazano ko vyerekeye umugirwa wo kwisonzesha. Mu bisanzwe mu Bayahudi mbere no mu Bakristo ubu hari umugirwa wo kwisonzesha mu bihe bimwe bimwe, ukaba umugirwa rusange. Ariko kandi umuntu umwe yarashobora
kwigira inama yo kwisonzesha iyo ari ico agomba gushikako mu buzima, ari ingingo yifatira abiganiriye n'Imana atakindi kimusamaje. Ukwisonzesha ni ukwiyima. Ukwisonzesha ku mubiri ni ukwibabaza, kuko bifasha kwimatura ku bivuna inzara n'inyota canke ibindi biryohera mubiri canke bisamaza, bishobora gusamaza umuntu kugira ngo ubuzima bwiwe bwuzure n'Imana, ubuzima bwiwe bwuzure Imana, akanya kiwe kose aba ari kumwe n'Imana. Bifasha rero kuba mu Mana utagabuye. Vyumvikana rero ko umaze kuba mu Mana utaba gikeneye uko kwibabaza. Niho Yesu yishuye abafarisayo n'abanditsi wabo ko atawo kwisonzesha ari kumwe n'umukwe. Ariko rero iyo nyigisho y'ukuba mu bushasha, mu ntegero n'ingendo nshasha vy'ubuzima ntibavyakira, kuko bari barimenyereye, bari barameze canke baranaze bayo wa wundi. Bashaka kwigumira mu vya kera bitabasaba kigoro kanini. Erega kenshi dushaka kwiyorohereza gusa, ntidushaka uwoza dukura aho twamaze gutsimbatarira. Uwo gusanzeyo ukamugabirije kumwivuna, kuko ushaka kwigumira mu vyiyumviro vyawe. Ntibashaka rero guhinduka. Ni muri iyo ntumbero Yesu yakoresheje imvugo y'ikiremo gishasha bomeka ku mpuzu y'umushire n'imvinyu nshasha y'igisama mu mibindi ishaje. Yakoresha imvugo ngereranyo, imvugo ifobetse, ariko bari basanzwe bamenyereye, kugira ngo nabo bagira ko kigoro gutahura. Iyo nyifato y'abico gihe no biracibonekeza, aho abantu banka kuva mu migenzo ya kera ibushanye n'ubukristu, rero ibushanye n'ubuntu. Abitwa nabo ngo barinanase, bakavangatiranya ngo uravomera zose ntuzuru uzokwama kare. Bavukanyi, niduce bugufi rero twigishwe n'Imana, yamica ku ntumwa zayo, kandi zama hafi yacu, niho twoguma mu rukundo rwayo. Mushaha mweranda wa Yesu, tugirire ikigongwe, turagize rwa rukundo rwawe. Amen.